Shalom shalom. Turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Nizigira yuko mumeze neza abariko baradukurikirana mwese. Paje ni God's Kingdom. Ikiganiro ni ubuzima buhindutse. Turashimira Imana ku kandi karyo keza itwongeye ko gusubira kuja hamwe kugira ngo tuyage amajambo y'Imana. Uyu munsi nifuza yuko dusangira amajambo tuza gusoma mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice ca 5 umurongo w'8. Nizigira yuko amajambo tuza kuyigamwo ibintu bikomeye cyane bishobora kugufasha nawe nkuko amajambo y'Imana tuzi yuko afise ubushobozi. Reka dusomere hamwe kino gisomwa Abaroma igice ca 5 umurongo w'8 havuga ngo ariko Imana yatweretse urukundo rwayo dukunda kuko Kristo Yesu yadupfiriye tukiri abanyabyaha. N'aya majambo ngomba yuko dusangira turavuga ko gatoya, hanyuma nizigira yuko hari ico nkemu w'Imana aza kuganiriza umutima wawe uri kuradukurikirana biciye muri kino kiganiro. Hari ibihe kenshi twisangamwo hanyuma bikoroha cane yuko twiyumvira yuko Imana iri kure yacu bivanye n'ibihe twisanzemwo. Mu vyiyumviro umenga icogaragaza yuko Imana idukunda nuko yoshitsa ibyo tuba twifuza. Nk'akarorero turafise ibyo twifuza mu mibereho canke mu buzima bwacu bwa misi yose. Ikimenyamenya nuko ata muntu n'umwe atabaho adafise umutwaro. Biragoye cane kubaho udafise ibyo usengera canke ibyo wifuza. Rero twambaye imibiri ifise ibyo yama ikeneye bivanye n'ikibanza umuntu yisangamwo, bivanye n'ibihe umuntu ashobora kwisangamwo. Turagira ibyo dukeneye mu buzima bwa misi yose. Rero ibyo dukenera tutariko turabibona canke tutariko turabishikako, kenshi hari igihe twiyumvira yuko Imana iri kure yacu, ahandi tukiyumvira yuko Imana twebwe itatuzi kumbura yobiza abandi, ahandi naho tukiyumvira yuko igihe dusenga itatwumva kubera ko kumbura hari igihe ibyo twifuza biteba canke amaso yacu ntabibone vyoroshe. Hari n'igihe mbere bishika ugasanga nk'umuntu yagize ikibazo kininiya hanyuma amaze kugisengera mu gishingo c'uko haza inyishu, ahubwo ibibazo bikiyongera. Ibiro byose bica bicika ibibazo, bica birema amakenga mu mitima yacu, tugaca tubaho turi abantu buje amakenga n'ugukekeranya ku Mana. Nibaza ko nawe bishobora kuba bimaze kugushikira. Mugabo nifuza yuko twiga urukundo rw'Imana. Iri jambo ryatubwiye ngo ariko Imana yatweretse urukundo dukunda. Bigaragara yuko ari igikorwa cabaye muri kahise. Ibyo twiyumvira tuvyiyumvira ubu bivanye n'ibihe tuba twisanzemo, ariko nagomba ndakwibutse yuko erega Imana ntigukunze uno munsi. Imana yadukunze kuva kera muri kahise, niko ijambo ryayo yatubwiye ngo yatweretse urukundo idukunda kuko Kristo Yesu yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Wari ubizi yuko Imana yadukunze kugeza aho yiyumvira kugira icihevye ikagitanga kugira ngo ikize ubugingo bwacu? Hari amajambo ari mu gitabo c'Abaroma igice c'8 umurongo wa 31 havuga ngo wiyitimanye umwana wawe ikamutanga ku bwacu, bizoburite kutugabira byose muri we. Nagomba ndakubwire yuko ikintu conyene gihambaye kandi c'agaciro Imana itari kwikura canke vyari bigoye ko idukorera n'ukurekura Kristo Yesu umwana wayo w'ikinege. Mugabo kirya nyene vyari bigoye ko yikura nico yatanze. Hanyuma hari andi majambo ari mu gitabo c'Abanyefeso igice ca 2 umurongo wa 5 havuga ngo Imana y'umwami wacu Kristo ngo ari yose ngo iragahezagirwa, ngo yaduhezagiye ngo imihezagiro yose y'ahantu mu ijuru turi muri Kristo Yesu. Ico Imana itari kugukorera, ico Imana yari kukwima
nico yaguhaye, icari kigoye kuri yo nico yadukoreye. Ibi bihe rero twisangamo umenga biragoye ko tubona inyishu zabyo, ntibikatumare ivyizigiro ku Mana yacu. Imana iratuzi, Imana irakuzi, iranagukunda. Tubibona biciye muri Kristo Yesu, na cane cane yuko iyo dufise Kristo Yesu, Kristo niwe acacika ivyizigiro vyacu. Rero nagomba kugutera intege biciye muri ano majambo, ndakubwire ngo gumya ivyizigiro vyawe muri Kristo, gumya amahoro yawe muri Kristo Yesu. Reka kudendebukirwa, kura amaganya mu mutima wawe, kura ugukekeranya mu mutima wawe. Kristo Yesu nivyo vyizigiro, Kristo Yesu niwe mugisha Imana yatanze, Kristo Yesu niwe mahoro Imana yatanze, Kristo Yesu niwe munezero Imana yatanze, Kristo Yesu niwe vyose Imana yatanze. Kumugira rero birahagije. Ivyo bihe rero vyawe ntaco bitwaye, ivyo bibazo vyawe ntaco bitwaye, izo ngorane zawe, uwo mubano mubi mu rugo ntaco utwaye, uko gukehanirwa mu buzima ntaco bitwaye, ubwo rwanko wanswe n'abantu ubwo ntaco rutwaye, n'ibyo bindi byose tutarinze kudondagura ntaco bitwaye. Ntibikagutume rero ukekeranya ku Mana ngo mbe basha yoba inkunda, yoba inzi, canke yoba yaranyibagiye. Umwami ntiyakwibagiye, mugabo Kristo Yesu yatanzwe ku bwawe. Rero ntuje kure yiwe. Igitabo ca Yakobo yarabivuze neza mu cete cyane, yanditse amajambo ahambaye cyane mu gice ca 5 umurongo wa 13. Reka tuyasomere hamwe. Yakobo igice ca 5 umurongo wa 13 yavuze amajambo avuga ngo muri mwebwe ntihaba hariho ububabaye nasenge, namba hariho uburoraniwe naririmba ishimwe. Amen. Ibyo bihe vyawe rero nimba vyoba biri umubabaro udasanzwe muri wewe, dukwiye gukekeranya. Icihutirwa co gukora si ugukura ivyizigiro ku Mana, icihutirwa co gukora ni ugusenga. Ugusenga rero nivyo bishobora kugarukana ivyizigiro n'amahoro n'umunezero muri wewe. Rero mwene data uriko uradukurikirana, ndaguteye intege, garuka kuri Kristo Yesu, kura amaganya mu mutima wawe. Kristo Yesu yatanzwe ku bwawe, muha ubuzima bwawe, mwereke ibihe byawe. Natwe yarabiduhinduriye, nawe ibihe byawe arashoboye kubihindura. Imana iguhezagire cyane. Alleluia, amen.